Inkuru nziza kuri bose. Inkuru nziza kuri bose ni ikiganiro utegurirwa kongera ugashikirizwa n'ishirahamwe Trans World Radio y'u Burundi. Wumva uremerewe ku mutima? Woba uruhijwe n'ivyaha? Akira umwami Yesu aguha amahoro. Njuti mugenzi munywanyi ibiganiro by'ishirahamwe Trans World Radio y'u Burundi, muvukanye mukunzi w'ikiganiro inkuru nziza kuri bose, Pastori Michel Ntamubano namanda kigutegurira nkongera nkagigushikiriza ndakuramukije amahoro y'Imana. Ko kandi karyo mpawe kugira ngo dusangire amajambo y'Imana. Ndakwifuriza rero guhezegeranwa nanje kandi ndaguha ikaze. Ubane nanje muri ino nyigisho. Mugenzi, imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina cuno munsi, unkundire ndakwibutse mu ncamake ibyo twize mu kiganiro giheruka. Twize ku majambo avuga ibyo gucungurwa. Gucungurwa harimo irivuga gucungura nkuko twabibonye, bikaba bisigura gukura abantu mu buja canke mu caha no mu rupfu. Gucungurwa rero ni igikorwa kiba cakorewe umuntu kandi kigakorwa n'uhoraho canke n'uwundi muntu abirikuriwe n'amategeko abigenga. Igihe ico gikorwa cakozwe n'uhoraho, ibishaka kugarukana abantu bayo kuri yo nyene. Gucungura birashobora kandi gusobanura gukora nk'incuti mucunguzi. Muri rusangi, ishusho y'ico gikorwa yama ari imwe. Umuntu yari mu buja, uhoraho Imana yarishe ikiguzi kugira ngo imubohore. Twarabonye ibyigwa bitatu vyerekeye gucungura k'uhoraho Imana nk'uko biri mu isezerano rya kera. Gucungurwa byatangujwe n'uhoraho Imana. Twarabaja maze uhoraho Imana aramanuka kudutabara. Gucungura birazimvye, byama bitwara amaraso. Kuva mu isezerano rya kera tubona ko habagwa umwagazi w'intama, ayo maraso akaba ikimenyetso cyo gucungura. Hama kandi twarabonye ko no mu isezerano rishasha muri uko gucungura hasesetse amaraso y'umwami Yesu. Gucungurwa kandi twabonye ko gufise intumbero. Ncuti yanje unyumviriza, gucungurwa ko mu isezerano rya kera kutwereka umutima w'Imana. Imana yankubuja kandi itanga ikiguzi kugira ngo igarure abantu bayo kuva mu Misiri ariho muri Egiputa kuja i Babuloni, kuja ku musaraba. Aho hose tubona ko ari Imana imwe icungura mu buryo bumwe. Ikoresha ububasha, ikoresha amaraso, ikoresha n'isezerano. Isezerano rya kera ridukwegera ibyago n'ingorane, ariko mu isezerano rishasha umwami Yesu aduha ingero canke impera ya nyuma hamwe n'umwidegembyo wa nyuma. Mugenzi unkurikira, mu kiganiro cy'uno munsi rero tugerageze kwishura kuri kino kibazo kivuga ngo none rero uno munsi turakeneye gucungurwa. Egome, turakeneye gucungurwa uno munsi nk'uko Isirayeli yari ikeneye gucungurwa mu Misiri. Isi yarahindutse, ariko ico dukeneye ntabwo cahindutse. Ni kuki tugikeneye gucungurwa? Ni kubera ko ingorane zitatu zariho mu isezerano rya kera n'uyu munsi ziracariho. Ubwa mbere, turacara abaja atari aba Farawo, ariko abaja b'ibintu tudashobora gucungera. Usomye mu kete ntumwa Paulo yandikiye Abaroma igice ca 6 ku murongo wa 16, hatwereka ko turi abaja b'icaha. Uyu munsi ubusambanyi, ubwoba, ishavu, ubwibone, y'amafilime ajanye n'ibitsina ariyo bita pornography, amahera, umururumba, uguhungabana, ivyo hamwe n'ibindi byagize abantu benshi abaja. Turagerageza kwibohora maze bikarangira twaboshwe cane kurusha. Tumeze nka kumwe kwa Bisirayeli igihe bari muri Egiputa. Ica kabiri, turacari mu caha. Mukete Paulo yandikiye Abaroma igice ca 3 ku murongo wa 23 haravuga ngo bose baracumuye ntibashikira ubwiza bw'Imana. Mugenzi, uhoraho Imana irera kandi iragororotse. Rero ikorana n'abagororotsi, ikorana n'abejejwe. Nico gituma n'uyu munsi igumi guhamagarira wewe nanje ngo twezwe. Mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Yesaya igice ca 6 ku murongo wa 3, ano majambo aravuga ngo babarirana basemerera bati, uwera 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 ni uhoraho nyene ingabo,
isi yose yuzuye icubahiro ciwe. Ngaya amajambo atweretse ko Uhoraho Imana yera. Icaha kiracariko kiradutandukanya nawe. Ibikorwa vyiza vyacu ntibishobora gufuta ivyaha. Amaraso niyo yonyene ashobora kugukuraho icaha. Usomye mu gitabo c'Abalewi igice c'17 ku murongo wa 11 hatwereka ko ubuzima bw'umubiri buri mu maraso. Kandi ibi ni ukuri, umubiri ugira akamaro igihe ukirimwo amaraso. Iyo amaraso atembera mu mubiri, umuntu ashobora gutambuka kandi agakora ibikorwa vyose yifuza gukora. Ariko iyo amaraso ahagaze, ahinduka ikigangara, n'impwemu ntizisubira kuboneka, uwo yitwa icapfuye. Birumvikana rero ko amaraso afise akamaro kanini cane mu muntu. Ni nako kandi iyo amaraso avuye mu muntu agaseseka, aba afise ikindi kintu asigura imbere y'Imana. Nico gituma Imana itihanganira na gatoyi umuntu asesa amaraso ya mugenzi we. Ica gatatu, turacari abavunitse kandi bari mu bunyagano. Isi yuzuye akarenganyo, intambara, intuntu, indwara. Iyo dusomye mu gitabo c'Umusiguzi igice ca 1 ku murongo wa 2 havuga ngo vyose n'ubusa gusa, vyose n'ubusa. Imitima yacu iri mu bunyagano kure y'Imana. Twumva turi kure, turi ubusa, duhangayitse. Nshuti yanje unkurikira, mbega ubucunguzi busa gute muri iki gihe? Inyishu iri mu bice bitatu nyene nk'ivyo mu isezerano rya kera, ariko bishikiririzwa muri Yesu. Ubwa mbere hari gucungurwa uva mu kintu. Duca tubona igikorwa c'umusaraba. Mukete intumwa Paulo yandikiye Abigalatiya 3 ku murongo wa 13 haravuga ngo Kristo yaducunguye umuvumo w'ivyagezwe, yacitse ikivume ku bwacu, kuko handitswe ngo azoba avumwe umuntu wese amanitswe ku giti. Imana ihabwe icubahiro cane. Yesu yaraducunguye umuvumo w'ivyagezwe mu guhinduka umuvumo ku bwacu, kuko byari byanditswe ngo uwuzomanikwa ku giti azoba ahindutse ikivume. Nawe kugira ngo aduhindura bidegembya, kugira ngo arihe ideni twari dufise, yemeye kumanikwa ku musaraba ngo ahinduke ikivume, yishiraho umuvumo wose wari uturiko. Dusomye kandi no ngaha mu Bigalatiya nyene igice ca 5 ku murongo wa 1 Pawulo abandanya bivuga neza ngo Kristo yatugobotoye ngo tube mu mwidegemvyo, nuko muhagarane mushikamye, ntimukongere kuzingirwa no kwikorezwa umutwaro uremereye w'ubuja. Yesu yaratubohoye tuva mu buja duhinduka bidegemvya. Yadutangiye ikiguzi. Rero icaha, Satani n'urupfu ntibikimfise, na wewe ntibikigufise, asanga warizeye umwana w'ikinege w'Imana ari we Yesu. Rero twacunguwe dukurwa mu muvumo utewe no kutumvira Uhoraho Imana. Ubwa kabiri hari gucungurwa kugira ngo ushikire ikintu. Iki kintu naco kiba kiri imbere yawe ubwirizwa gushikira ni umuryango mushasha. Usomye mukete intumwa Paulo yandikiye Abanyefeso igice ca 1 ku murongo w'indwi haravuga ngo muri we dufise ugucungurwa biciye mu maraso yiwe, nukuvuga imbabazi z'ibicumuro vyacu. Twararonse imbabazi, kandi kubw'izo mbabazi twaronse uburenganzira bwo kuba mu muryango wiwe. Turi umuryango umwe na Yesu. Imana ihabwe icubahiro cane. Kandi Paulo yandikira Tito mu gice ca 2 ku murongo wa 14 havuga ngo yitanze ku bwacu kugira ngo aducungure mu bugarariji bwose. Yatwiguze kugira ngo aducungure, adukureko ibyo twagabitanije byose, kandi yihumanurira ubwoko ngo babicibare ciwe, barwana ishaka ry'ibikorwa vyiza. Amen. Ngo yaratwicunguriye kugira ngo tube icibare ciwe. Yaratuzanye kuri we. Uwo ni Emanueli, Imana iri kumwe natwe. Yamana nawe, yamana natwe, nshuti yanje, yamana nawe. No muri izo ngorane nyene ubona ari kumwe nawe. Yarakubambiwe ku musaraba ngo agucungure ube uwiwe. Asangwa waramwizeye,
ukaba uri muri we nawe akaba ni muri wewe, naho wowe uriko urababazwa ntugire ubwoba, ari kumwe nawe. Muri uwo mubabaro nyene, muri ayo mageragezwa urimwo, ari kumwe nawe. Muri ibyo biguhanze, ari kumwe nawe. Nturi wenyene asangwa waramwizeye, nturi wenyene asangwa waramwakiriye ngo b'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Imana ihabwe icubahiro cane. Ikindi tubona, hari gucungurwa kubw'ikintu, gucungurwa kubw'intumbero nshasha. Dusomye mu kete rya mbere ryanditswe na Petero igice ca 2 umurongo w'9, haravuga ngo, ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe, muri abami n'abaherezi, muri hanga ryera, abantu bashiriweho kuba inyegu yiharije, kugira ngo mukwize ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima, ikabashira mu muco wayo utangaje. Amen. Ngo ariko mweho bande, mweho abatoranijwe n'Uhoraho, bagacungurwa ku musaraba, bakizera umwami Yesu yabacunguye, bakamuha ikibanza mu mitima yabo ngo abaganze nk'umwami, kandi bakabandanya bamukorera nk'abigishwa biwe. Abo ni ubwoko bwatoranijwe. Abo nibo bitwa abami n'abaherezi. Abo nibo nyegu yiwe yiharije. Nimba ukigendera mu by'isi ukaba ukiganzwa na Satani, ukaba ugikorera Imana kandi ukongera ugakorera Satani, ugakorera Imana kandi ukongera ugasanga uri mu idamba ry'ivyaha, ntushobora kuvuga ngo uri uwo Yesu yiharije. Abandi nabo biharijwe na Satani, niwe mwami wabo, arabaganza, akabakoresha uko ashaka kandi akabakoresha ibyo ashaka. Wumva woshobora kwitirirwa Yesu ukitirirwa na Satani bigakunda? Ntibishoboka. Ariko wewe wakiriye umwami Yesu ngo akuganze, watoranirijwe kuba umuherezi no kuba ubwami, kugira ngo umenyeshe ibyiza vy'uwahamagawe. Twaracunguwe kugira ngo dusenge Imana, twaracunguwe kugira ngo dukorere Uhoraho, twaracunguwe kugira ngo twereke isi uko Uhoraho Imana imeze. Nshuti yanje, mukunzi wanje, ushobora kwibaza uti, ariko ndi umuntu mwiza, mbega by'ukuri ndakeneye gucungurwa? Ibyo ni byo abafarisayo nabo nyene biyumvira. Yesu yavuze mu butumwa bwiza bwa Mariko igice ca 2 ku murongo wa 17 ati, abazima ntibakeneye umuvuzi, ahubwo abarwaye nibo barondera umuvuzi. Sinaje guhamagara abagororotsi, ahubwo naje guhamagara abanyavyaha. Ico tuzi kandi duhora tubona kenshi, umuntu ntaja mu bitaro kubera ko afise intege nke. Mu kubitaro hagenda umuntu arwaye akeneye muganga
ko amufasha. Gucungurwa ntibikeneye abantu babi, ni iby'abantu nyabo, ni ibyawe, ni ibyanje, ni ibyacu twese. Turakeneye gucungurwa. Twongere twibaze iki kibazo nshuti yanje, mbega atagucungurwa guhari vyogenda gute? Atagucungurwa guhari, kahise kacu koca kaducira urubanza, kuko twaba twiyitirira ibitari vyo. Atagucungurwa nakubu kacu gaca katuboha kakatugira abaja. Atagucungurwa guhari nakazoza kacu gaca kadutera ubwoba. Mukete ryandikiwe Abaheburayo igice c'9 umurongo wa 27 haravuga ngo, kandi nk'uko abantu babikiwe gupfa rimwe hanyuma yaho hakaza imanza, nari nshatse gusa ko wumva aka kantu ubugira kandi, ngo umuntu yagenewe gupfa rimwe, hanyuma yuko gupfa hari urubanza. Imbere yawe mugenzi hariho urubanza. Nivyo uzopfa, uzova mu mubiri, kandi uwo mubiri usubire mwivu ko wavuye mwivu. Inyuma yaho hazoba kuzuka, kandi umuntu wese azoca ashirwa imbere ya sentare, acirwa urubanza hisunzwe uko yabayeho mw'isi n'ivyo yakoze. Ariko dusomye mu kete ntumwa Pawulo yandikiye Abaroma igice c'8 ku murongo wa 1 haravuga ngo, nuko rero ubu abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda. Urahiriwe wewe uri muri Yesu n'abakaba muri wewe, nta rubanza rukuriho, ahubwo ugendera mu ntsinzi yakuzaniye ayikuye mu mva igihe yazuka. Kurya urupfu rutashoboye kumugumya, niko n'abamwizeye bakamuha ikibanza akaba muri bo bagenda n'intsinzi. Urupfu rwa kabiri ntaco ruzobagira, kuko n'urwa mbere rutazobagumya ngo bagume mu mva. Ni gute turonka gucungurwa muri iki gihe? Ni nka kurya Isirayeli yakiriye umwagazi w'intama wa Pasika kubera ukwizera. Rero turonka gucungurwa kubera ukwizera, atari kubera ibikorwa. Ibikorwa sibyo biducungura, kandi sibyo bizoducungura. Oya, haba namba, habe na gato. Wewe wemere ko ukeneye gukizwa. Turabona mu butumwa bwiza bwa Luka igice c'18 ku murongo wa 13 haravuga ngo, ariko wa mutoza kori ahagaze kure ntiyagomba kurangamiza ngo arabe mw'ijuru, ariko arishishitira ati, Mana ngirira ikigongwe, ndi umunyavyaha. Mbega wewe uremera ko uri umunyavyaha? Nimba wemera ko uri umunyavyaha, urahiriwe nka wa mutoza kori. Ariko nimba wewe wiremesha ko atacaha ufise, uragowe, kuko ivyaha uvyuzuranye, ariko ukaba uhumye amaso ngo ntubibone, n'ubwenge bwawe bukabucuritse ngo ntutahure ko ufise ivyaha. Nta gukira, kuko nta guharirwa ivyaha gushoboka igihe ubifise ukaba utavyemera maze ngo wicuze. Icya kabiri wokora, izere Yesu yakwishuriye imyenda yawe yose ku musaraba. Mu kete rya mbere rya Pawulo yandikiye Abikorinto igice ca 15 umurongo wa 3 n'uwa 4 haratubwira ngo, kuko nabanje kubashikiriza ico nanje nahawe, yuko Kristo yapfiriye ivyaha vyacu, nk'uko ivyanditswe bivuga, agahambwa akazuka ku munsi ugira gatatu, nk'uko ivyanditswe bivuga. Ibyabaye kuri Yesu ku musaraba gushika hahambwa, yariko arakwishurira imyenda, kandi ivyanditswe bibivuga ntibibesha, niko biri. Amaze kwera kurihiye imyenda, igikwiye kuri wewe ni kumwakira. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice ca mbere ku murongo wa 12 haravuga ngo, bamwakiriye bose yabahaye uburenganzira bwo kuba abana b'Imana, kuko bizeye izina ryiwe. Ntiwumva ko hari inyungu mu kumwakira? Ntiwumva ko hari inyungu mu kumwizera? None we burindiriye iki asanga utaramwakira? Ntushaka kuba umwana w'Imana? Ushobora kuba wiyita umwana w'Imana, ariko utaraca muri iyi nzira bitegezwa gucamwo. Mwizere, umwakira umwami n'umutima mu bugingo bwawe, niho ibyo bindi byoshoboka. Nta kwishura ideni gukenewe kuri wewe. Yesu yaramaze gutanga amaraso yiwe nk'indeshi, nta kindi kintu usabwa na kimwe kugira ngo uharirwe ivyaha vyawe, ni kumwizera ukamwakira mu mutima wawe ngo umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe.
intumwa Petero mu kete ryiwe rya mbere mu gice ca mbere ku murongo wa 18 n'uwa 19 haravuga ngo muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu z'imburakimazi mwarazwe na basogokuruza atari bishira nk'ifeza canke inzahabu, ariko mwacungujwe amaraso y'igiciro kinini nk'ay'umwagazi w'intama utagira agasembwa canke ibara, niyo ya Yesu Kristo. Mugenzi, impongano yaratanzwe, amaraso afise igiciro kinini ataco yogereranywa, si inzahabu, si feza, oya namba. Nta na hamwe woyakura mw'isoko canke kw'isi yose amaraso afise igiciro nk'ic'amaraso y'umwami Yesu. Rero ntaco wotanga kindi atari kumwizera ukamwakira akaba umwami w'umukiza mu bugingo bwawe, ukihana ivyaha ugakizwa. Mu gusozera mugenzi, none musi urakeneye gucungurwa. Isezerano rya kera ritwereka ingene bigenda, isezerano rishasha ritwereka umuntu. Yesu niwe mwagazi wacu wa Pasika, niwe nshuti umucunguzi wacu, nk'uko Bowazi yabereye Rusi inshuti mucunguzi. Ubutumwa bwiza bwa Yohana 8:36 haravuga ngo umwana niyabaha kwidegembya muzoba bidegembya by'ukuri. Twavuga kandi ngo umwana niyabacungura muzoba mucunguwe by'ukuri. Ugucungurwa si ijambo ry'idini ry'imyaka myinshi iheze. Gucungurwa n'uhoraho Imana igukura mu buja bw'icaha uno musi kugira ngo ushobore kugenda widegembya kandi ugendane nayo. Wumva wifuza kuba widegembya? Wumva wifuza ko Imana ikuguma hafi naho yo gufata ingingo kugira ngo nawe wemere kugendana nayo, umaze gukora bya bindi byose bigushikana ku rugezo rwo kwihana no kwakira agakiza? Nuko niwigaye ubwira uhoraho uti uhoraho Mana nzima, ndagushimiye ijambo ryawe iryo wandugikiye umunsi biciye ku mukozi wawe. Ndatahuye uwo ndiwe, ariko nje kuri wewe n'umutima wanje wose. Ndigaye ku bindega nagendeyemwo bibi, kandi ndasenze ngo umparire byose ibyo nakoze bibi. Ndizeye umwana wawe w'ikinege Yesu, ndamwakiriye ngo abe umwami n'umukiza mu bugingo bwanje, aganze umutima wanje. Nuko numbe hafi wamugendana nanje na ntaryo muri urugendo rushasha ntanguye. Nawe wovuga uti ndakugarutseko, nari nagerereye mw'isi nsubira inyuma mva mu byawe. None ndagarutse kuko ari wowe nzira ishikana mu bugingo. Numparire ibindega byose, unyuzuze amahoro yawe, maze ungabe unyiganzire gose. Amen. Wakoze mugenzi kwatura ayo majambo, kandi wizere ko usubiye mu masezerano meza n'Imana no mu migenderanire myiza nayo. Nanje reka nsenge. Uhoraho umutanga bugingo, uragahezagirwa. Wakoze kumpuza n'uyu muntu uwo dusangiye amajambo yawe. Numutahuze ibyo yakiriye, kandi mpwemu yera amushoboze gutahura, amushoboze no gushira mu ngiro. Umubabarire kandi umube hafi mu ntambuko yariyo yose muri urugendo rushasha atanguye. Umuhe umugisha, kandi abo wawe muri kubu no muri kazoza abe mu mugambi wawe, kandi azoba umugambi wawe. Ibisigaye ndasengeye umuntu ari mwigeragezwa ry'ingwara, ubupfubyi, ubupfakazi, uyu agisenga ashaka ko yubaka urugo. Uhoraho abo bompi niwongere barabe byiza, kandi umwe wese ushira umutima ku byo agusaba, kandi umubere inyishu. Ubuhore uyaboshwe n'ingwara, kandi ibitero biri mu bantu bawe bikurweho. Niwe mahoro yacu, uba amahoro umwe wese, uganze nk'umwami w'amahoro mu Burundi bwacu, kugira ngo turonke amahoro ashitse kandi arama. Umpana umugisha naba nsenze mu izina rya Yesu. Amen. Wakoze mugenzi ku mwanya wampaye ukanyumviriza. Kaze ku gishinga ntaye cawe, canke kuri ico cose wonyagira. Naho ubutaha, uhoraho aduhana umugisha. Shalom.
Ico cari ikiganiro inkuru nziza kuri bose. Ushaka kugishigikira, kutwunganira canke ufise ikibazo, twakure canke urungwe ku butumwa bugufi na WhatsApp kuri iyi nimero ikurikira: 69 720 767. Turonderere kuri Facebook ni TWR Burundi. Ushobora no kutwandikira kuri email yitwa twrburundi@gmail.com. Ushobora no kutwakura kuri nimero 22 24 26 57 ku masaha y'akazi. Imana iguhezagire.